izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho kindwi kuva ku karongo ka 22 kugeza ku karongo ka 26. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ukwitwararika abana. Ufise amasho yacungere niyaba agufitiye akamaro yagumye. Ukaba ufise abana urabaha indero ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Ufise abigeme itwararike umubiri wabo ntukagire mu maso hakeye uri kumwe nabo. Shingiza umukobwa wawe uzoba uranguye igikorwa gihambaye ariko umuhe umugabo w'incabwenge. Ukaba ufise umugore agushika ku nyota ntukamwirukane ariko akaba atagushimisha ntukamwishimire. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Alleluya, amen. Abana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo ukwitwararika abana. Akarongo ka 22 karavuga ngo ufise amasho yacungere. Ngo ufise amasho yacungere, aha ni nkaho bavuga amasho y'inka. Ufise amasho y'inka yacungere. Ariko hano batubwira ukwitwararika abana. Ariko aka ka 22 kavuze ngo ufise amasho yacungere. Nyimba ufise amasho y'inka utunze impene niki bicungere niyaba agufitiye akamaro yagumye. Ngo niyaba agufitiye akamaro uyagumye. Inka, impene, ibitungwa ubona bigufitiye akamaro bicungere kandi ubigumye ubyitwararike. Aka 23 karavuga ngo ukaba ufise abana urabaha indero. Aha, ngo ukaba ufise abana urabaha indero. Ubwo rero tugiye kubijanye n'abana, kandi ni ikintu gikomeye cyane, kubera iyo habaye umugabo n'umugore hagomba no kubaho abana. Kuri beshi hagomba no kubaho abana. Rero ukaba ufise abana urabaha indero. Ngo ukaba ufise abana urabaha indero ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Ngo ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Ariko rero iri jambo rya 23 rirakomeye. Ukaba ufise abana urabaha indero. Mu by'ukuri igihe turimo biragoye guhindera abana, ariko kandi hari naho byoroshe guhindera abana. Ngira ariko cyane ngira muri Afrika, mugabo mu bihugu biteye imbere, haba mu bazungu haba mu banyafrika, indero y'abana iragoye. Ariko kandi abazungu bahamenyereye nabone barabahindera abana babo bibereye. Aha rero harakomeye. Jewe ndafise umuzungu tubana. Uwo muzungu arakuze, ari mu myaka hafi ngira nka 70. Muhiriwe nta TV haba. Nta TV haba. Je ari gihe bihinduka nka kura TV y'abana, nyuma nkongera basaba kuyigarukana, naraba nkabapangira amaprograma. Ariko burya mu by'ukuri abantu nyamumama n'umuzungu, kandi yama yambwiye yuko atipfuza TV mu nzu yiwe, kandi yavyaye abana 6. Ndumva mbere barashitsindwe 6. Yambwiye ko ata TV yigeze kuba afise TV abana barabi TV basubira
mugabo nyuma ngo aza kubona haje ku bintu bibi bya pornography biramubabaza kuva icyo gihe niyongeye ku TV yaciye ayikura arayita aramenagura basi rero afise utwuzukuru kandi ubu akunze kuba ariko araraba abuzukuru biwe batatu mbere ubu baranagwiriye hari igihe usanga ari cyane cyane babiri bobo ariko akeshi usanga ari batatu bane mugabo hariho babiri b'inkurikirane bobo bama baraba ari nabo batora iyo baba babajanye mu hajya amashure y'ibura mwaka yajya y'abana rero kubera iki yabonye amabi akorerwa ku TV ahitamo kutagira iki kutemberera abana biwe ko baza bararaba ibintu bibi kuri TV abahindero kandi uyo muzungu hageze hari igihe yabanye n'umugabo bimera nabi baranavana mugabo acare yitaho abana biwe kabisa arabitwararika rero kubera TV yabonye ari kimwe mu byonona abana nta TV nabuze aragura ibintu by'ibikinisho by'abana biraho by'ubwoko bwose mugabo televiziyo ntashobora kandi na jewe fise imigambi yo gukura na jewe ngira TV yanje n'abana bakagira yabo ariko ngiye kuzogeraho ndabikureho kuko mbona nta kamaro bifise rero Bibiliya ati ukabufise abana urabaha indero abana ubaha indero mugabo mu bihugu biteye imbere guhindera abana ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gigoye umwana uramubwira koza amasahani akakuraba kwatabya akora nturibe umukubite cyangwa umwana arakora amakosa abibona kandi wowe uri umubyeyi wavuga ati reka ndamuhane ukabona ni kibazo kubagiye babahana bobo barazi hari ababyeyi benshi bahetse amaboko kandi bari bahetse abana ku buryo bagutwara abana ufise n'inda bagategereza kuvyara ukiri mu maternete bagaca batwara umwana wowe ugataha izo ni ingorane bana b'Imana ariho rero nshatse kwisunga ivideo natanze mu ndwi iheze y'ibijanye na ONI ivuga ati abana babigishe ibintu by'ubuhumbu sindabisubiramo cyane abantu bamwe banyumva ndazi baravyumvise none iyo ndero iva mu ijuru yo kurera abana mugabo mu isi naho hari yindi ndero iri kirava muri ONI iva mu mashira hamwe indero iva mu mareta yo kubona abana basuzugura ababyeyi cyane yo kubwira abana ko bagomba kwitwara nk'abantu bakuze mbese barushe n'abantu bakuze ibyo rero nakaga kagwiriye mu isi mugabo mukama Yezu cyane Imana ishoboye byose ishobora byose itubwira duhindera abana jewe ngaha naho bigoye nyene nama ndiko ndapambana n'abajejwe indero y'abana turapambana nyene ariko akatari gake barashatse kuntwara abana mugabo akarenga kabiri barashatse kuntwara abana nk'inshuro nka zibiri mugabo narababwira ati naho mubatwaye se urukundo mubafitiye murashaka gusa kubadandazako ariko umukama Yezu akabona ko batonyanyasa gutyo bikarangira ndabatsinze canke bibananiye ariko duhindera abana je nama napambanye nabo nkababwira ati je umwana nzomukubita kuko nanje abavyeyi iyo bataza barankubita ngo bampane nkuko bikwiye mba narabaye ukundi kuntu kandi niko kuri iyo abavyeyi banje bataza barampana kuva nkiri umuto mba narabayeho bigoye basi rero umuvyeyi guhana umwana ni ikintu kiza kuko nta muvyeyi ahana umwana yabyaye keretse babandi bamukase b'abantu canke abana baba barezwe n'abagabo batari base baba bariko barahahaza abana
ariko umumama yibyariye umwana igihe cyose akubita umwana wiwe suka bamwanka abagira umwana ze agira uburere bwiza azoza aritwara neza. Hariho kandi bavuga ngo ubigishe kubahana kuva bakiri bato, ngo ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Abana bo ngaha mu bihugu biteye imbere abenshi ntibazi kuramukanya, ntibazi gucira bugufi abantu bakuru, ariko twebwe kera mu Burundi turi abana twabona umuntu aje mu muhiri wacu tukamuramutsa duciye bugufi twitonze. Ariko ubu arigihe abana banje baba bavuye ku ishure canke bavuye hose, mugabo mu nzu hari abantu baje kundaba bakibandaniriza bigira canke babaca hejuru. Ibyo rero ntibiri iwanje gusa, ariko shimye no guhera iwanje n'abantu benshi abana bimeze gutyo. Ni bake usanga abana bafise uburere nk'ubwo bogombye kugira nk'uko Imana ibishaka. Aha rero n'ukuri Imana yo mwijuru iziraduha kubitahura cyane, kandi duhe no kwitwararika kurera abana bacu, kuko nitwishinga kubarera twisunze iby'abazungu canke ibya ONU, iby'amareta y'ibihugu biteye imbere, nyene tuzoba twebwe nyene ariko turiko turatama umuriro udahera abana bacu. Ibirikana aravuga ngo ufise abigeme itwararike umubiri wabo, ufise abigeme itwararike umubiri wabo, ufise abigeme, ufise abana b'abakobwa witwararike umubiri wabo bana b'abakobwa, kuko abana b'abakobwa ntibameze nk'abana b'abahungu. Umwana w'umukobwa araja mu maregre bigasaba ko umugurira ibyo mufasha, kandi umwana w'umukobwa akeneye kwambara bitandukanye nk'uko abahungu bambara, kandi kuba tugira twitwararika abana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa umwigisha ukuntu yicara, umwigisha ukuntu agomba kwambara. Si ibi twageze mu bihugu biteye imbere abana bagaca baduka kwambara amapantaro canke twaduhuzu bita kabana canke twatundi twitwa udukora uca umubona wese ukwari. Oya, inya ni ibintu byose Satani yizaniye imena mu bantu, abisi nabo duca turakurikira. Ariko mu by'ukuri umwana w'umukobwa ngo itwararika umwana wawe w'umukobwa, umwiteho ku mubiri, harimo kumugurira amavuta yo kwisiga, harimo kumugurira amasabune yo kwiyoza, kuko utitwararitse umukobwa wawe ku mubiri ni hahandi usanga umwana w'umukobwa yagiye mu busambanyi. Abahungu canke se abagabo basuga dadi baramubona bakamugurira twa tuntu yumva ko yarakeneye, gutyo bigatuma umwana w'umukobwa agwa mu ngorane zo gutwara inda, zo kwandura indwara, zo guta ishuri, zo guhura n'ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye, zo kuja ku mugabo hataragera, gutyo ugasanga aguye mu ngorane akiri umwana mutoya. Niyo mpamvu Imana itubwira ati twitwararike abana bacu b'abakobwa. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Ntukagire mu maso hakeye uri kumwe nabo. Imana yatubwira ngo tukagire cyane, ntukagire mu maso hakeye uri kumwe nabo bana b'abakobwa, n'umwana wawe w'umukobwa canke ufise abana b'abakobwa. Kubera iki? Na jewe nyene ndazi urugero nagezemo nkabona mama yaba yanyitwararitse, mbese ku buryo narinzi ko nicaye naho umuhungu yicaye nzohava ntwarinda, noca ntwarinda. Rero umwana w'umukobwa ugomba guhora nyene wumva ufise impungenge, umufitiye impungenge. Kubera igituma abana b'Imana ibi bintu Imana yabiduhaye canke yakoresheje mwene Sira kugira tubimenye, nuko umwana w'umukobwa aba afise nyene ingorane nyinshi zotuma agwa mu ngorane. Barashobora kumufata ku ngufu, baramuhendesha ibyo babonye byose. Gutyo rero niyo mpamvu dukwiye kwama turiko turitwararika abo bana b'abakobwa, canke se tubereke ko twama tubafitiye impungenge, atari ibyo guseka. Usibye ko muri ibi bihe byabyo turimo
ngo hari n'ababyeyi bibyariye abana mu nda babacuruza babakomera abantu b'abagabo kugira babihere udufaranga canke kujya kuntu mama ashobora no gushingira umukobwa wiwe kwanza nabyo birikore turahashika. 2:5 havuga ngo shingiza umukobwa wawe uzoba uranguye igikorwa gihambaye ariko umuhe umugabo w'incabwenge. Haleluya, amen. Ngo shingiza umukobwa wawe uzoba ukoze igikorwa gihambaye. Gushingiza umukobwa kurungika umukobwa wawe akagenda kubaka urugo rwiwe. Umukobwa ageze mu gihe cyo kubaka urugo umushingize, ariko bakatubwira ngo umuhe umugabo w'incabwenge. Ariko iki gihe turimo umukobwa wenyine niwe yihitiramo umuhungu, umusore. Ababyeyi bamwangiye ziba ingorane, cyangwa umusore akavuga ati nkeneye ujya mukobwa wo kwa naka. Abiwabo bamubwira ati musore wacu, umuhungu wanje uguye mu rudubi rujya rugo ntirugendwa. Burya mu by'ukuri n'abavuga ngo urukundo ngo ntigwimirwa cyangwa sinzi ukuntu baba bariko barabivuga, ariko umusore akwiye kuraba umukobwa akunda nyimba mu muryango babyishimiye, nyimba bihuriza ko n'ababyeyi. Kuko vrema hari umusore ashobora gushima umukobwa mu rugo w'abarozi, w'abagome, w'abantu babi, ababyeyi bakavuga ati rujya rugo ntirugendwa, reka kuja hajya ntidukwiye kuza kwasaba umugeni. Cyane se baba baramwicaniye abantu nka bimwe bya macoco, inanga ya macoco. Hari inanga nama numva ngo bari, ariko ndumva ari iyo maconco nyene ibintu nk'ibyo. Rero ngo bari baricaniye, ngo baba baricaniye abantu. Rero umusore akwiye gukunda umukobwa, yabwira ababyeyi bakumva by'ukuri k'uwo mukobwa yakunze, aba iyo miryango yishimanye kugira bagirane mariage. Kuko iyo uwo muhungu, wowe uri umuhungu warashimye umukobwa, hanyuma abiwanyu ntibamwishimire, mukagira mariage cyangwa mukabana, bamwe batabyemeye abandi batabyemeye, mu by'ukuri nta mahoro abari muri izo ngo. Biba byiza nuko iwabo w'umukobwa n'iwabo w'umuhungu bahuje, mbese ababyeyi bagahezagira urwo rugo. Iyo bitabaye uko, umukobwa akaza muri urwo rugo atavuga rumwe na nyinabukwe n'abaramukazibe, usanga hama mwinduru muri urwo rugo. Ugasanga uri umukobwa biwabo w'umugabo bagaragaje uburyo bwo ari bwose baragusenyeye, cyane bakanakuroga, cyane bagakoresha ububi bwose bushoboka kuko wahinjiye batamushaka, cyane uwo muhungu abiwabo w'umukobwa batamushaka bagakoresha uburyo bwo ari bwose kugira umubano ntube mwiza, kandi mwebwe umuhungu n'umukobwa mwari mwarishimaniye. Byoba byiza rero ko abantu basenga bakumvikana ku bana, babibwiye ababyeyi n'ababyeyi babyishimiye, mwese iyo miryango ibiri igahura yumva ko koko ari iby'agaciro babyemeranyako. Niho banatubwira ati umukobwa wawe uraba umuhe umugabo w'incabwenge. Niba wabona umukobwa wawe agiye ariko arashima, ntumuhe umuntu iwabo ngo umuhe umusore w'ikijuju canke umuhereze abantu bimbura kimazi birirwa ku marigara canke atacyo baba bamaze. Oya, Bibiliya iratubwira ati umukobwa wawe umuhe umuhungu, umuhe umugabo, umuhe umusore aciye ubwenge, wihweje neza ko abereye kugutungira umukobwa. 2:6 baravuga ngo
ukaba ufise umugore agushika ku nyota ntukamwirukane. Ukaba ufise umugore agushika ku nyota ntukamwirukane. Rero umugore warinze umutora ukabona ni sawa ntukamwirukane. Hariho abagabo benshi batora abagore bakaronderana bagatera imbere ibintu bikagenda neza, mugabo umugabo yamara kubona ko urugo rwateye imbere ibintu biri kugenda neza agatangura gufata nabi umugore ngo niyize akamwirukana agaca atora abandi akabona ko canke se akanamuharika. Uzi hari igihe umuntu w'umugabo aba afise urugo rwiza yumvikana n'umugore, hanyuma bagatera imbere umugabo agaca atangura kuyikwegera abandi bagore, bya bindi byose bari bafise bigahomba. Mana nzi abantu benshi bari bubatse ingo nziza, bari barapfunze impeta, haba mu bagatolika haba mu barokore, twaratashe ubukwe bumeze neza ibintu bikaryoha. Mana we, mugabo ubu numva ukuntu bawukanye abantu, ukuntu nabambona badandaza barateye imbere, nkumva babagabo barataye abagore babo, batoye abandi cyane baburirije ko abagore ba kabiri, izo ngozi ibyo bari batunze bikayoyoka. Nzi abantu benshi ngeraho nkumva agahinda nkavuga ati kweri kuba umuntu yari yifitiye umugore Imana yaramuteye iteka bagapfunga impeta, imiryango igakorana tugatamba tugatarika tukanezerwa. Aho rero niko navuga bo mu miryango y'iwanje nzi, iwacu nzi, iwabo wa mama n'iwabo wa data, abo nzi bari bararongoye tukagira ubukwe bwiza bukaryoha tukanezerwa. Nyuma umugore yabyara kabiri gatatu kane, umugabo nkumva nagiye narabyumva ndi none iyo ngiye Burundi nama ngenda no kubaraba nkabona ngize agahinda. Naraba abana, abana barataye amashure barabaye bamayiboba, abakobwa babo baragiye ku bagabo babigoranye. Mana ndababwire mwisi hari ibintu biteye agahinda, ukumva ngo burya ngo wavize umwana hariya na hariya na hariya. Yesu we, cyangwa se Yesu we, Imana idutabare cyane. Rero bana b'Imana, Bibiliya itubwira ati ufise umugore w'ubwenge w'inkerebutsi ameze neza ntukamwirukane. Umugore agushimisha ntukamwirukane. Hariko mwararonderanye bigeze aho biryoha ukamuhinda ukamwirukana ukamutorera ko abandi bagore, ibyo uwo mugore yarondeye bikayoyoka. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Hari umugani bavuga ngo umuhusha atungahusha umugore. Hari igihe Imana iguha umugore mwiza mukabana ibintu bimeze neza, byagera ukabona ko wihuse, hanyuma ukaza gutorera ko abantu ukabuhishije wa undi wa mbere. Hari n'igihe bamwe banavana uwa mbere akigira kuyishakira ahandi bikagenda neza, hanyuma umugabo akaza kwirogirita nyuma. Mana kandi ibi nubwo niko ndabivuga benshi murabizi murabibona no mu kibano, abandi benshi byarababaye ko. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane, usibye kumbure ko abanyumviriza bitababaye ko, ariko hari n'abanyumviriza byarabaye ko. Rero niyo dukwiye gucungerera abana bacu kugira umwana umuhanure ati jewe ko byangoye wowe uragenza uko. Ariko ukaba atagushimisha ntukamwishimire. Irindi jambo rikomeye riravuga ngo ariko akaba atagushimisha ntukamwishimire. Ariko dutegere neza, Bibiliya nitubwiye ngo uca umwirukana. Oya, nyimba atagushimisha, nyimba ubona ibintu bitameze neza mu rugo, akora amakosa canke se hari ibyo ubona bitagenda neza, kuko mu nzu imyenge y'inzu bimenywa nayo. Hariho ibintu kumbura uri umugabo ushobora kubona umugore wawe, kuko mu by'ukuri hariho abagore bananira abagabo babo kandi babona bikwiye
kuba bari munsi y'amategeko y'abagabo babo cyane nyene bakwiye kwitwara neza mugabo bakitwara nabi. Rero mugabo Bibiliya itubwiye ati nyimba atagushimisha ntukamwishimire kuko niwaguma umwereka kumwishimiye ntazohinduka. Ariko nibatubwiye ngo uce umwirukana oya ntibakubwira kumwirukana. Ariko Yesu Kristo wewe yavuze ngo bariko baramubaza iby'abagore n'abagabo kuko Musa hariho abaca birukana. Rero Musa akamwemerera kubaha ikete ribahukanisha. Mugabo Yesu wewe yavuze ati ntabwo umuntu akwiye kwirukana umugore wiwe ngo kiretse iyo wamufashe ariko arasambana. Ikintu cyotuma umugabo yirukana umugore wiwe nuko yomufata ariko arasambana agaheza bakahana divorce. Ariko amadivorce ni menshi, amadivorce areze abantu bataranamarana n'umwaka ugasanga ngo ipu ngo ntibyari bikwiye ko nja kuri uyu mugabo canke kuri uyu musore canke ati ntibyari bikwiye ko ntora uyu mukobwa. Ibintu nk'ibyo ugasanga za divorce. Ariko bana b'Imana amadivorce ari kubera ngaha mw'isi nayo mw'isi mw'ijuru nta divorce ibayo. Nyimba uzi neza ko wadivorusinze n'umugabo wawe canke n'umugore wawe akiriho bitatewe n'urupfu nukuri ukaza gupfunga iyindi mpeta wumva ko atajuru wo kwinjira mu bipfiriyemo pe. Kandi biranagoye rero ukuntu umuntu azabyikuramo yambaye impeta n'abagore babiri canke n'abagabo babiri. Hari n'abamaze kugira abarenga babiri canke batatu. Kukwambara costume no kugira abantu bakubone, kukwambara ikanzu kugira uwo ari we wese abone ko wambaye ubushunge. Nyamara dukwiye kuraba neza ibintu tugomba kubamo. Hanyuma umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.